Integuro y'itegeko rihamagara Uburundi kwinjira mu muryango w'ibihugu bihanahana ibidandazwa muri Afrika bise ZERECAF mu mfunyafunyo y'ururimi rw'igifaransa yemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 19 Rusama mu mwaka wa 2021. Deugide Rurema umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi niwe yari umutumire kugira asigure iyo nteguro y'itegeko yongera atanga n'intumbero ya ZERECAF. Intumbero nyamukuru ya ZERECAF niyi noca ku mayange bikuru nkuko mwabivuze nyene iteka hariho gushiraho isoko rimwe ry'urudandazwa biciye mu ruja n'uruza w'abantu n'ibintu mu ntumbero yo gukomeza ubutunzi bw'umugabane wa Afrika kandi hisunzwe imbono ya Afrika no kuvuga Afrika imwe itera imbere kandi ifise umutekano nk'uko biri mu gitabo kirimo intumbero n'ibikorwa y'ibihumbi 2063. Hariho kandi gushiraho isoko ryagutse ry'ibidandazwa biciye mu biganiro guteza imbere ibihugu kugira ngo bishobore guhiganwa mu by'ubutunzi ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'isi yose, guteza imbere amahinguriro hamwe no kugwiza ibidandazwa bitandukanye biciye mu guteza imbere uburimyi hamwe no guteza imbere ico bise chaîne de valeur hamwe no gukuraho intambamyi zituma nuko ibihugu biba biri mu miryango y'uturere byinshi ku mugabane wa Afrika n'ibindi. Ku makenga yashikirijwe n'abashingamateka ku bijanye n'injira y'Uburundi muri uwo muryango ko Uburundi bushobora kuhagirira agahombo, umushikiranganji Deugide Rurema arahumuriza akanamenyesha ko ahubwo Uburundi buzohungukira cane. Erega muri ZERECAF ntitugiye mu muryango wa kare w'uturere, hariho za EAC twayivuze, hariho za SADC, hariho za Komeza. Mugabo ubu mwumvise yuko n'ibihugu byose bigiye hamwe kugira ngo bironke isoko giyaguye. Amakengero mwagiye muragira hari dezaki ibihugu zifise mu kuja muri inyo miryango y'uburere. Akarusho ka mbere gahari Uburundi ntibugenda muri ZERECAF ngo rugende bunegosia kw'izina ry'igihugu kimwe. Turabanza tukaraba tuti muri EAC twiyemeje iki, tugaca tugenda kunegosia en bloc ati muri Komeza twiyemeje iki. Aha rero niho novuga hari ya stabilité mwagiye mugira kwa makenga, si igihugu kimwe ahubwo dezaki twamaze kugira mu kwinjira mu miryango itandukanye. Abari mu manegociation niko banegosia, abarundi bagenda bafise kashe ya EAC ku buryo ivyo tutumvikanye muri EAC ntibishobora kupasa. Cyo gituma mubona tugenda par consensus. Inama nshingamateka yijeje guca hirya no hino iyo nteguro y'itegeko, abashingamateka baci bayemeza 100%.